Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirereye. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike aho ibintu biboneka ko bibandanya gukomera cane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku munsi w'ejo hari kw'igenekerezo rya 18 Rusama umwaka 2026 yaragendeye komine ya Karusi ni mu ntara yagutse nshasha ya Gitega. Aho rero Varisito Ndayishimiye yasanze abajejwe kubaka inyubakwa zo kwororeramwo inkwavu, zo kugwizamwo inkwavu ngaho muri iyo komine ya Karusi barariye amafaranga. Inyubakwa ngo ziramaze gutakaza canke kugendako amafaranga arenga imiliyaridi 2 kandi biboneka ko zitaruzura. Yahise ahagarika ivyo bikorwa kuva ku munsi w'ejo gushika none. Yahise ahindura uwari usanzwe atwaye ikigo Obuha cyari kijejwe kubaka izo nyubakwa. Ni kuri uyu munsi kw'igenekerezo rya 19 Rusama 2026 uwundi murongozi yagenwe. Uwo yagenwe mu ishirahamwe canke mu kigo Obuha ni Dieudonné Nkunzimana. Uyu Dieudonné Nkunzimana akaba yasubiriye Leonidas Nibigira yahora arongoye ico kigo kijejwe inyubakwa za leta Obuha, yakombowe mu mabanga rwose Leonidas Nibigira. Uyu rero yasubiriye Leonidas Nibigira ari we Dieudonné Nkunzimana yahora arongoye ico kigo kijejwe inyubakwa za leta, yakombowe muri ayo mabanga Leonidas Nibigira inyuma yaho ejo kw'igenekerezo rya 18 Rusama 2020 aho umukuru w'igihugu yagendeye ico kigo agasanga ko hari amafaranga yagiye aranyuruzwa, yagiye arajanwa akanyegezwa bidasiguritse nk'uko amakuru dufise ariko aragenda abishikiriza. Mu bikorwa vyo kubaka ibigo vyo kugwirizamwo inkwavu mu rugendo yari yagize muri komine ya Karusi mu ntara ya Gitega nshasha yaguye, hariko hubakwa ikigo co kwororeramwo inkwavu kuva muri Munyonyo 2023 ariko gushika ubu kikaba kitari cahera kandi biboneka ko amafaranga aheze kukigendako ari amafaranga menshi, amafaranga abategetsi batandukanye bo ngaha mu gihugu c'Uburundi bategerezwa kuba barahejeje kubaka kino kigo ca Obuha nyine yariko irubaka ngaho muri iyo komine ya Karuzi, ariko bikaboneka ko batavyitayeho canke batabikurikiranye kugira ngo ico kigo kibashe kuzurira igihe. Ndayishimiye akaba yahise ababogoza mu mabanga muri kino gihe rero bikaba biboneka ko ari ibibazo abatwaye umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe biboneka ko harimo benshi bari bansumirinda babandanya kwiba kunyonora itunga ry'igihugu ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuve kuri iyo nkuru tunyarukire kuri ino nkuru tutarava nyene murantunge, tutarava kuri ino nkuru turababwira ko ishirahamwe canke mu gisata ca Obuha mw'ishavu ryinshi
azibagira mw'ishavu ryinshi nyine Perezida Ndayishimiye ntiryari risanzwe aho yariko agendera aho ngaho hubaka kugwiza inkwavu. Varisito Ndayishimiye avuga ko adatahura ingene Oboha imaze gukoresha hafi imiliyaridi 2.5 aho ikaruzi, ariko akaba atanyubako n'imwe irahera. Mw'ishavu ryinshi azibagiza Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira, twababwiye nyine yarajejwe ikigo Oboha, arongoye nyine Oboha. Perezida Ndayishimiye yagize ati nduguruye Twamugina, ivyo ni vya bindi vyo kurya amahera gusa, bon ntusubire kuvuga. Ministre turabibatse, Oboha nitahe, sinzosubire kubumva. Ubwo bujuju igihugu mwibaza ko arico gisahura? Kurya gusa nta kindi mushoboye? Ndugaye Twamugina. Ayo ni amajambo Varisito Ndayishimiye yashikirije ubwo yari ngaho ikaruzi. Muri Gitugutu 2021, Perezida Ndayishimiye yagendeye ahitwa ko hariko hubakwa urugomero rwa Mpanda. Ico gihe yarumiwe ingene imiliyaridi 54 zari zaraheze ata kintu kiboneka cubatswe. Yavuye aho ahejeje gukankamira gutyo nyene, atanga indwi 2 ko yabivye amahera bazoba bafashwe. Ubu imyaka igiye kuba 5 atana kimwe gikurikiye. Radio RPA, Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu, yahavuye yerekana mu nyuma ko Perezida Ndayishimiye arimwo mu bategetsi bagabuye amafaranga yari kubaka urugomero rwa Mpanda. Ikaruzi Perezida Ndayishimiye yarakankamye bikomeye. Yaravuze ko amafaranga amaze gukoreshwa yari kuyubakamwo ibigo 3. Yaremeje ko amafaranga yibwe, mbere aragiriza icese umukuru wa Oboha Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira ko ataco amaze azi kurya gusa, ariko nta ngingo n'imwe yafashwe ijanye no gukura be no gukurikirana mu butungane uwo mutegetsi Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira. Ndayishimiye yavuye aho avuze gusa ko azorungika abakora audit. Muri 2023, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe imiliyaridi 270 yo gukwiragiza inkwavu mu Burundi. N'imiburiburi umuryango wose wo mu Burundi wari gushobora kuronka inkwavu 5 nziza. Nta mutumba n'umwe w'Uburundi watanzweko izo nkwavu. None aya mamiliyaridi amaze imyaka 3 abitswe hehe? Mbega ni kubera iki umugambi w'ubworozi wahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu? Ntiwabazwa ubushikiranganji bujejwe ubworozi?
ubwo ivyo Liyetena Koloneli Leonidas Nibigira yoba yarakoze ntiyoba yavyigiye ku bakuru bo hejuru. Ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, abategetsi bikaboneka ko no kwa Varisito Ndayishimiye mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo babifisemwo uruhara rukomakomeye n'ukuboko gukomeye mu kunyonora itunga ry'igihugu. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha. Imana ibandanye kubazigama, mugire aho muba mwubahwe.